Agasho kari mu gihugu kibanyi cyo mu Rwanda kitwa Giterama. Ako gasho niko gasho kambere kabi gakorerwamo amabi yose abaho nayazobaho nayatazopfa yarabayeho. Niko gasho kambere bivyo bintu biberamo. Ako gasho ka Giterama nagasho umengo kabayeho kubera abahutu. Nta mupolisi canke umusirikare ajayo gucungera umutekano. Ico ni cambere. Ako gasho niko gasho atamfungurwa na zimwe bigira bahereza umufungo. Menya neza, nta mufungwa ahabwa injya. Aramutse azihabwa naho azihabwa rimwe mu ndwi. Imvunja zirabica. Urazi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni Kigali hari abantu bakigwaye imvunja. Guys, uno munsi Yohana hari video nahuye nayo ndayumviriza, iri muri migwi giswahili, nayibonye kuri TikTok, ndayitora ndavuga ati ino video ndabirakwiye yuko nzanga twisangize mwebwe mudukurikirana, mwebwe dusanzwe tuza turayaga ngaha amakuru amwe. Reka no muze nababwire ni byinshi muzomenya mutigeze mumenya canke mutazi, kandi byarabayeho kandi bimaze igihe kirekire cyane. Ino sigendiri yubura hari ibintu byinshi mugena murabona urahura navyo, ariko hari n'ibindi muzobona kandi byari byarabayeho. Uno munsi ngenda babwira iki? Ndababwire amateka mabi y'agasho kambere kabi kw'isi nzima. Umugabo n'agasho ngo biragendana, ariko hari agasho nyine urabuka avuga ati akasoko s'agasho urugo n'urupfu. Agasho kari mu gihugu kibanyi cyo mu Rwanda kitwa Giterama. Ako gasho niko gasho kambere kabi gakorerwamo amabi yose abaho nayazobaho nayatazopfa yarabayeho. Niko gasho kambere bivyo bintu biberamo. Ako gasho ka Giterama nagasho umengo kabayeho kubera abahutu. Ivyo ndiko ndabivuga uko nyene kubera no muri video, iyo video ngerageje kuyumviriza n'abayumvirije urumva neza yuko ako gasho ari bo bantu kagenewe. Ako gasho rero reka ndabadondagure kwanze ibintu nka 4 canke 5 bibera muri ako gasho ka Giterama mu gihugu cy'u Rwanda. Ako gasho icambere coco menyako nta mupolisi canke umusirikare ajayo gucungera umutekano. Ico ni cambere. Ako gasho niko gasho atamfungurwa na zimwe bigira bahereza umufungo. Menya neza, nta mufungwa ahabwa injya. Aramutse azihabwa naho azihabwa rimwe mu ndwi. Cumbwira ko ni rimwe mu ndwi. Ako gasho ka Giterama nta muntu aja kuraba ufunzwe. Bisigura ko atakintu na kimwe ushobora gutwara ngugiye muriye ngo umufungwa. Ako gasho ugwara ukira upfa ugirante nta muntu numwe aza kukwitaho abaho. Ibi ndiko ndabivuga nabisomya ahantu kandi ku kinyamakuru gikomeye cyane, kandi n'ama reaction murayabona n'amavideo muri ko murabona. Sinashimye cyane ko muja mumvirize ngo ibi bintu cyane, ariko muraza kumva nk'amasegonde 30 ya nyuma mwumve ako gasho
abantu kagenewe. Okay, ako gasho ka Giterama abantu imvunja zirabica. Urazi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni Kigali hari abantu bakigwaye imvunja. Mugino mu Burundi twebwe no mu Kirundo nta mvunja zikiriho. No mu Cankuzo ubu nta ntara ni hake cyane umuntu wobona ngo agwaye imvunja. Ako gasho ka Giterama na gasho abanyegasho hari umukino bakina nk'urusimbi utsinzwe baca bakujya iminsi 2 umva baca bagukerera bakakujya. Ako gasho ka Giterama umuntu barashobora kumukubita mpakapfuye, barashobora no kwiyumvira umuntu gusa ati uyu muntu tumva turya inyama, urumva bakumbuye inyama bakeneye kurya inyama bajya umuntu. Ako gasho n'upfuye ngo aravuyemwo batamuriye, umva impamvu batamujya nuko abamaze igihe kirekire cyane, amaze basi yanutse yamaze kubura niho batamujya. Naho warayipfuye ejo canke hirya ejo barakujya nta kibazo n'amahoro menshi, kubera iki nibo birondera bonye nico bafungura. Ako gasho uvuyemwo hazamwe wundi, umva ntikigera kagabanuka. Abantu abafungwa bamari babandi nyene hapfuye 5 bakagenda barazana abandi bafungwa 5. Ako gasho reka kabayeho neza neza muri ya myaka ya genocide, igihe haba intambara ifatiye ku moko. Ako gasho rero abahutu bivugwa ko sindavyemeje 100%, ariko bivugwa ko nkuko muza kuvyumva ku mpera y'aka ka video, bivugwa ko kajamwo abahutu bonyene. Ibi rero bivuze iki? Bivuze yuko mu gisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda bimwe son excellence wacu yavuga, bivuze ko mu gihugu cy'u Rwanda aribo bazanye akajagari k'ibintu vy'amoko, ngo wewe ngo dusangiye ubwoko, ngo wewe ngo ntidusangiye iki, ngo uyu ngo napfe. Ibintu vyo kwicana uyu ntidusangiye ubwoko vyaje bizana mu Rwanda. Ako gasho n'ubu karacahari. Ako gasho ka Giterama rero niko gasho konyene akabarizwamwo ingwara zikomakomeye z'ubwoko bwose. Ako gasho ka Giterama urashobora kugira ingorane ukagwara ugapfa ukamara n'iminsi 3, 4, 5 bataraza kugutora ngo bagutware aho baguhambira. Kandi aho baguhambira ni he? Babahambira ahantu hamwe n'ahantu bateguye baterera ibiziga bikaba birangiye. Guys, ibi ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi ni ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo buri muntu wese agerageje kumviriza amabi ari muri ako gasho ka Giterama, urumva neza yuko nta mosozi ashobora gukoroka. Hari ushobora kumbaza ati none wewe impamvu ushoboye kuza ngaha udusigurira ivyo bintu ko biteye ubwoba ni miye mpamvu? Cyo nomenyesha niki no gukangurira abantu duhereye ku ndongozi. Kwitwa indongozi si ugufata nabi tsina kiremwa muntu. Niyo mpamvu kwisi ari ikintu bitwa droit de l'homme, agateka kazina muntu. Umuntu uko ari kose icyari cyose nakwe gufatwa bunyamaswa, nakwe gufatwa nabi. Indongozi rero zirakwiye kumenya ko kurongora umuntu atari kumucamo imice igitandukanye. Twese turi bene mugabo umwe, twaremwe n'Imana, turabantu, kandi turazi neza yuko ari Imana yaturemye, kandi niyo yaturemye twese. Waba muremure, waba mugufi, wonda, wavyibuha, wagira inzobe, waba umuzungu, waba umwirabure, waba umwarabu, twese turi bene mugabo umwe kuko twaremwe n'Imana imwe.
menya neza yuko ibintu nk'ivyo si ibintu bikwiye kwicara ngaho ngo sinibaza kabisa, sinibaza ko hari abantu ngaba bamaze gufungwa bariko barankurikirana. Ideni naje ndamaze gufungwa nuko ntarafungwa mu mpimba, ariko ndamaze kuja kuramutsa umuntu mu myaka y'inyuma gatoyi, umufungwa gwaye warinjira indani hari ibitaro, prison centrale do Mpimba hari ibitaro, umuntu bakamuvura vyanse baramwunguruza ku bindi bitaro. Warinjira indani warabona ubuzima babayemo, kandi prison centrale do Mpimba abantu barabagaburira, visite zirabaho, ko uyumviriye kuja kuramutsa uwawe uramuramutsa. Hariyo amasoko, hariyo amasengero, hari ibintu bigiye bitandukanye. Sinibaza ko hari ubundi busho buhari bubishe nk'akagasho ka Giterama ko mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ndabahereza akanya k'imisegonda 30 yonyene, mwumvirize ano majambo ya nyuma, mwumvirize ano majambo ariko avugwa muri aka video ariko murabona pembeni. Murakoze cyane, ndagaruka.